inkuru itarakora hasi kuyu mwanya uyu munota turiko turavugira ko Oreg ari free baraba bamurekura kuba yarafunzwe ni cigwa cyo kwerekana yuko ibyo dukora byose ari hijisho baba baduhanze. Oreg si video ya postinze so yatumye bamucakira ama post tugira ubifatiye kuri premier degré twese boduhereza mu gasho twese babyo mugira tukiri muri Le Monde badatahura yuko umu artiste afise creativité yiwe abantu bose bafise ama point de vue wabo sivyo washaka kuyaga n'umuntu dufate nka bijya Oreg yakoze umaha ubwiye ati yakoze amakosa undi ahubwiye ati je ntakosa mbona yakoze ati n'umu artiste dufate nk'ije video ya Oreg kuri premier degré bakubwira ngo yari karacyoza Église catholique sivyo aho ni premier degré mugabo ugiye ukamubaza ati wabikoreye iki gwati niko ndagira publicité y'igiteramo igiteramo ciwe sans aucun lien avec l'église buri muntu wese agira stratégie yiwe yo gukora marketing dusanzwe turi muri monde y'indongozi zitararonka umuco neza muri bino bintu dukora je ndibuka ari igihugu cyacu Burundi bwacu bigeze kuba buri destabilize kubw'imbuga ngurukana bumenyi iyo ba Juste Gaël mutabaho iyo batugwe tutabaho iyo ba Oreg batabaho iyo bande batabaho yumvire amakuru aba hari yonyene iyo atabantu bari basukamwe amazi canke abantu berekana iyindi site sivuga meno wacu rero turakwiye rero barakwiye kudutahura yuko dufise ukuntu twiexprima bivanye n'ivyo abarundi n'ivyo baba bakeneye kumva. Hello boys and girls, ini sera kumesele kwa kuria na bukore Juste Gaël cadre for more like Black Man Shoni Black. Belo kamera mwita umusaza Queen Mpomi dasanzwe yulu mukubito n'ubushilo n'umutatulo ukaburi kula Babylon hosi ukaburi kumuna Rastaman mubwira ati Take 5 itora zitanu Simbizi mwite Simbizi lindere umunyoni wa Semavumba. Welcome again to the biggest show in our country, brother. Yeah, merci sana. Inkuru itarakora hasi kuyu mwanya uyu munota turiko turavugira ko Oreg ari free baraba bamurekura. Bivuze iki ire kugojya Oreg? Ire kugojya Oreg rivuye ikintu gikomeye ni inyigisho d'une part ni inyigisho ikubera hari imisho tugeze gukorana na wewe turagira commentaire ku muririmbyi kazaraho sinzi namba wa mumbagije ama byagenze gute abantu mu commentaire kwafise ngo ubudahangako nta muntu afise ubudahangako aya hano kwisi Imana nta muntu numwe ntibazokubeshya kubera nijya iminite bahereza abashinga amateka sivyo hariho nitegeko ringene bayimukurako bava meno wacu rero mu ncamake gusa byiza kora byiza gusa bibandanyiritse hapana umuntu ntucurengera abantu ngo je ngo ubudahangagwa je ndiki ico ni kimwe bava meno wacu ni ikintu cicigwa dukwiye gutahura yuko kwisi nta muntu atagira ubudahangagwa ko twese ndaguhonyeye ko gatoya hari amategeko abagukingira sibyo juste no gutahura yuko aho ubwigenge bwawe buhera niho bwiwanje babugarukira sibyo mwe no wacu urumva nico ki au fait le fait que Oreg d'abord gufungwa ni kimwe le fait kuba yarafunzwe nahone uravyumva kuba yarafunzwe ni cigwa cyo kwerekana yuko ibyo dukora byose ari hijisho baba baduhanze atwese turakurikira baduhanze amaso bose baratukurikirana. Oreg si video ya postinze so yatumye bamucakira sibyo yego kandi ikindi nacyo higira kabiri umuntu aca kuramwe icigwa Oreg hejeje gifungo ntiyarekuye vy'agateganyo oya ntiyababariwe ubwa mbere igihe ca délégué général yari yarekuye vy'agateganyo yaronse bita liberté provisoire iyo liberté provisoire rero utegerezwa kwinyengesera uravyumva hari ibintu en fait wirinda gukora ibintu bisa n'ivyatumye uja ahantu uravyumva ko baba bagwaye ikigongo cy'agateganyo kugira ushobore kubura nawe the games sivyo rero uciye ukora ibintu bisa nka vya bindi nyene ushiga urubanza umva amategeko na yari clair urumva bijya Oreg yazize icyaha yari afise kitari bwahere dossier kitari bwahere kirafise igihano
cacu n'amande atangwa. Aha, wewe waragiye mu mpimba hajya ahantu mwibuyira hazi. No kure kugwa wari ufise ingene wiyumva tubwire. Nka wowe nk'umuntu yagiye iyo umunyororo canke uwahora yagirizwa icaha canke yike kuko icaha arikuwe kuko urashobora gufungwa wike kuko icaha kumva z'amatohoza urashobora no gufungwa wagirizwa icaha urashobora no gufungwa rimungana uburyo bubiri bwo gufungwa hariho mu bisanzwe hari uburyo butatu ahubwo sivyo hariho ijya gardavi ya igipolisi sivyo gufunga icamaso sivyo hagaca haba nico bita ijya gardavi nijya y'umuopeje umuopeje agufise kugufunga iminsi indwi mugabo ataraheza kugutohoza akiyekera akora instruction y'intuzenya arafise gusaba umushikiriza manza akamusaba iyindi minsi indwi umva akagira iminsi 14 ashobora kugumana sivyo iminsi 14 ashobora gufatwa urumva abayeka arakora dossier kubera umupolisi nacu rubanza dossier acayirungikira umushikiriza manza inyuma ya sota y'iminsi dufate nk'ubu yanyarukije dossier acayisha umushikiriza manza umushikiriza manza na wene ujya bita procureur na wene arakumviritsa arashobora kudesida ati uno muntu turashobora ashobora kubura na idegembye sivyo mugabo na wene asanze yuko ibyo ukurikiranwako byo bavyiza ugumye mu minwe y'ubutungane ni hamwe rero aca na wene agutwara muri centrale haro difference ya gasho na prison uravyumva rero urumva rero kwanza rya garde à vue sivyo n'umushikiriza manza arashobora kugufunga aca gufunga ivy'agateganyo nkuko na wene ashobora kukurekura ivy'agateganyo ukaburana widegembye turacari ngaho nyene ndakeneye kumenya Oleg arafunzwe uno munsi yarekuwe uribaza yuko iri fungwa giwiwe bizogira ico biri mufashije kuko ne hora yitwa uko biri kose yo bandunze kwanza guheza kwanza kwishyura ikibazo cyawe kubera niho ikintu cyose kigira inguvu sivyo umushikiriza manza arashobora dufate kijya gihe Oleg afatwa yabanje duhere kuri délégué général yarafashwe n'igipolisi muri ENAP baramukorera dossier bamurungikira ubutungane sivyo ubutungane nabwo ne buravye dossier atuno muntu ifo yuko tubandanya dukurikirana ivyiwe ari twe tumufise ari mu minwe y'ubutungane sivyo pap no muri prison sivyo inyuma y'iminsi 14 acaza muco bita chambre de conseil umva acaza imbere y'umucamanza kubera umucamanza ni wacu rubanza urubanza ntabwo rucigwa na umushikiriza manza ararushikiriza abo umucamanza agaca mucira urubanza iyo rero umucamanza mukurindira yuko aza kuburana sivyo iyo umucamanza abonye ati uno muntu reka ndamurekure ivy'agateganyo azoze kuburana yidegembya sivyo rero n'umucamanza rero mu misi acagira amasaha 48 muri cyo chambre de conseil kugira afata ingingo yuko umuntu aburana yidegembya canke aburana atidegembya apfunzwe sivyo iyo rero aburana babonye yuko ati ndavye uno muntu nta danger nta yari reka tumurekure aburana yidegembya muri cyo gihe bacamuhereza liberté provisoire ya indi mwe Oleg yarariko igihe cha délégué général baba yatu n'umuririmbyi w'igihugu niki reka tumurekure ivy'agateganyo turabe yuko yo kwikosora sivyo rero ucusubira rero vya bindi nyene namwe rero baca bagushiraho kandi intoke sivyo hama rero muri ico gihe rero kubera urumva aba yaracimbira chambre de conseil sivyo uburane by'agateganyo mu nyuma rero baca bagucira urubanza bavuga meno wacu iyo rero baguciye urubanza rero urumva hariho kwa gufungwa ko mugasho mu gipolisi agacaba kuja muri prison sote gufungwa by'agateganyo urindire yuko swat iyo ufunzwe kenshi umaze gufunga ivy'agateganyo hari igihe bitwara nka 6 mois kugira uje imbere y'umucamanza kubera uratwa bafise amadosiye menshi uravyumva rero umaze rero gushika imbere y'umucamanza ku munsi w'urubanza rero bacero bagucira urubanza bivanye n'ibintu wakoze uravyumva rero ubu rero Oleg akoze ni hamwe rero ucumva ati yatanze amande yakoze hariho hari n'abantu bazi bavuga ngo urumva ngo ari abantu
ngo bahejeje umunyororo wabo ngo mugabo ngo ntibabarekuye ugasanga nko par exemple wewe baguciriye nka 5 ans sivyo mugabo bagucira n'amande y'imiliyoni nk'amajana 2 uravyumva wibuke yuko 100,000 ni 6 mois 100,000 francs uvuga ati je ngomba nkorere inoti natwaye ibihumbi 100 n'amezi 6 yumvire nko baguciye nk'amande y'imiliyoni nk'ijana umva ukora imyaka ingahe mugasho niyo mpamvu rero rimwe niwe ukunze kuvuga ngo gukorera umunyororo gukorera ikankorera umva 100,000 ni 6 mois uravyumva umva ibihumbi 200 ni umwaka uravyumva uvuga ati je ngomba nkora isheni niyo mpamvu rero byiza hano ku isi bijya amateka araremereye niyo mpamvu dukwiye kuza turi nyengesera pole yego turacari ngaho nyene ugiye kuraba oregaragiyo ni rya kabiri kandi ugiye kuraba ni rya mbere waramuvugiye cyane ni rya kabiri ndibuka twarakoze ikiganiro dusabana mufashe tumugendere hariya biba ari ibintu bizima ariko benshi bakavuga bati nta muntu amwegereye uya muhungu nka Simbizi hari ikintu ugiye gukora nk'umugenzi wiwe kugira ngo bino bihe bidasanzwe yahoramwo bishoye kumwigisha aguma bimboneza mu nzira yo y'ugwaruka ikintu kimwe cyonyene dukwiye gutahura twama twakivuze nuko twogira ubumwe sivyo iyi game turimwe imwe abantu benshi bafise inzigo bafise ishari urabizi n'amasumu ndibaza nawe urashobora kuba uri mu bantu baba bamaze guhabwa isumu kubera abyumva yego mugere ibintu bikimeze uko tuzokwama turemekana intebe inkono zishushe kugira tugwe mu bibazo mwene ibi dusanzwe turi muri monde y'indongozi zitararonka umuco neza muri bino bintu dukora ntibarabibora neza ntibazi ibyo ari byo urabyumva baratubona ati pupu ntibazi kudutandukanya twebwe dukora ibintu bya divertissement n'abene igihugu basanzwe urabona meno wacu twebwe ntabwo dusanzwe kubera jewe namba ushobora gufata umwanya ukamara isaha uri kurankurikirana sindi umuntu asanzwe urabyumva hari icyo umuntu adasanzwe gute sa kubera urafata umwanya ukankurikira urabyumva none kubera ko usanga ku mbuga zacu nka je mfise abantu barenga 170 bankurikirana ku mbuga zanje sivyo none kubera ko abandi bantu usanga badafise abo bantu bose urumva yuko jewe ndafise hari impamvu abo bantu baba bankurikirana abantu baba bankurikirana rero hari impamvu baba bankurikirana mfise utuntu ndababwira mfise utu blague ndabatera sivyo hari izindi blague ziba ari nka blague bari blague ni tu blague ruci ufatira utu blague twatundi nyene n'amategeko yitu tugenegene sivyo nakora kagenegene agacaza umuntu runaka akandemeka intebe inkoni ishushe agenda ngaka avuga ati kujya munungu yavuze ibi nibi defo mangine kubateramisha babyo mugira tukiri muri le monde badatahura yuko umu artiste afise creativité yiwe ariko amategeko mu gihugu abahari kugira ntituyarengeye amategeko mu gihugu arahari kugira ntituyarengeye sivyo natwebwe ikintu kimwe cyonyene nta dukwiye kugira na organe nimwe dufise duhuriramwe twese hari wa mikare rero cooperative iri he mbira nyereka publication ya mikare yagize ku bya Oleg ku ugiye muri ya mikare bakubwira ati ntabwo ari umumambre wacu kubwa uti ntibigeze ugiye mu ba journaliste culturel kubera ibintu byagishye ku mbuga murafise ishiramwe twagwa na Nova nawe nakubwira ati usu umumambre wacu urabyumva mu gihe abo bantu babiri bari bakwiye gukorana sivyo aba journaliste culturel n'abaririmbyi bari bakwiye gukorana hama bigishanya ati none twebwe ko tugeramiwe sivyo turi aba vulnerable urabyumva turaba vulnerable ejo hirya yejo ngiya twirinde ibi nibi kwe abantu bose bafise ama point de vue wabo sivyo washobora kuyaga n'umuntu dufate nka bijya Oleg yakoze umaha ubwiye ati yakoze amakosa undi ahubwiye ati je nta kosa mbona yakoze ati n'umu artiste urabyumva ko yari karagira publicité y'igiteramo kiba kuri Pasika sivyo ameno wacu urabyumva buri muntu wese agira strategie yiwe yo gukora marketing ya business yiwe turacariga kuri Noel nabona ko kuri Noel abagira ibiteramo bya Noel bacambara bya iboro bya rouge bya Père Noel urabyumva kavuga ati no kuri Pâques bigende gute sivyo that is why iyo twese tufise ingene ibintu tubibona gutandukanye hari hakwiye kuba organe imwe urabyumva iyo organe imwe ikaba iri mu muntu ari netre adahenga mirino
cyangwa abona ibintu muri side biba birimo. Turacari ngaho nyene ugiye kuraba urumwe mu raperi ba kera guhera mu mwaka wa 2006 uri muno muziki ni imyaka myinshi cyane simbizi wase Mavumba ndakere kumenya ugiye kuraba ijya myaka ya kera ntabaririmbyi byashika ngo barenga amategeko ngo bafungwe canke nabo baje mu gasho bikekwa ko ivyaha barafungwa nk'akarorero Lana Story ni subwambira umurimbyi afungwa azira hari n'abantu tigeze tumenya hari abarimbyi bigeze kumbwira kera muri kahise bigeze gufungwa ufungwa subwambira umurimbyi afungwa ko n'umusirikare afira ku rugamba urabyo kirisi rien na rien ariko nta wundi muntu hebwaje kabiri nk'uko wo muri nouvelle génération imagination se yaje sinibaza ko ari umuntu hebwaje kabiri mu gasho ndakene kumenya yo bari wibaza ko ari kiki ni nouvelle génération wihanura yo kwigenga ikisunga bakuru babo na cyane ko nkuko ayivuze hari amateka dukingira n'ayaduhana mu bisanzwe nta burorero bafise sivyo nta burorero nka Orege nta karora afise nta burorero buzima ahubwo dufate nk'ubu nka Orege ibi bibaye bimuhaye icigwa sivyo hari umu artiste yigeze kuva mu Rwanda arazino arafungwa haba urunani rusangi sivyo bamwereka urukundo bamwereka soutien haraba ama tweet haraba ama space kuri zande ama space nibiki bibagira ibintu byinshi byo gushigikira ujya muri rimvyo mu Rwanda sivyo twarakuze iganiro no kuri nyamuririmbyi nyene turagira icyo tubishikirize ko bamwe babibona uko abandi babibona ukundi sivyo ikintu kimwe cyonyene twe tureka kugira support ziri negative sivyo turakunda gushikirana mu mafuti abarundi turakunda gushikirana mu mafuti kandi rero iyo umuntu aguye moba twese tumukura kwa amaboko urabyumva turababwiye ati bandanya duhuga genda twagusunika wamara kugwa mu manga twaje twisubirira inyuma nuko turebe mu njamake umuntu wenyene Paul Manovuga yuko yobera icigwa abandi ni Orege nyene urabyumva ni Orege akwiye guca afata indi identity sivyo ni Orege akwiye kuba uwundi urabyumva pana ba mu Orege abantu bose napfungwe nagira kino aca aba uwundi ku buryo n'abandi bomwigirako gusa ikintu kiba gikenewe hari ibintu ko ndakubwira byuko dushikirana turafise ntuzenga solidarité negative hamwe umuntu ari mu mafuti tugomba kumushigikira mugabo aguye moba tumuva ko twigira pembeni uno munsi kandi hamwe n'ubugyajya bwinshi buri muri industry ego nabantu benshi batigeze banagenda no kumuraba iyo yarafungiye mugandazi no munsi niyo bariko baramuposta no ko aragira icyo bamvuze nuko rero tubanyemwo rero chaque abona 16 urabyumva niyo monde turimwo avuga ati okay ubu niyo repa me agiye mu kibazo acarabi pembeni mugabo je umubwiye ati urabyumva so we basivye fuma basi nawe utagiye kumuraba waritanze basura nakora n'ikiganiro basi sivyo kamwe wacu mugabo hari abandi nk'ubu bari binyamakuru byinshi ndiko ndabona pour le moment biriko birandika ati naka yarekura ubisanga ivyo binyamakuru nyene igihe Bruce Melody afungwa nivyo vyari ku marezo yose muvugire n'umuririmbyi niki comme si Orege watari umuririmbyi sivyo bisigura yuko nambo no munsi umurundi Orege ataje umuririmbyi w'umurundi Orege ataje icyamamare baraba sivyo namba ataje boss mtoto arakwiriye gushigikirwa aronke ahani akeneye kwigishwa akeneye abantu bamuja hafi cyane mu vyiyumviro peut-être ibintu yakora nta bahanuzi yarafise nake yarafise atizo yakunda kugwa moba namba iyi influence yiwe yarasanganye yarafise sivyo mwebwe murakenewe mwebwe bamesha mufisi media abanyene bariko baragira sivyo bamushikire cyane mu vyiyumviro go ntasubire kandi kuja hariye ku buryo n'urundi rwaruka ruko rurakora gumurabira kwa karorero uravyumva kubera ubu uyi gushika kuno munota tubuzi yuko afungwa akarekugwa akarekugwa mugabo turakeneye kubona ati nafunzwe ahantu narindi nakwicigwa iki niki isomo niri kubera ataronse abantu bamwereka yuko bo we muri we hari umuntu avuga uti sinzi kurabona
hari umuntu iwugisuma yamenyereye ati je mfunzwe barandekura aca bigira akamenyero arafunga bazondekura sivyo no kuri oregeye tubifatuko sivyo nabe wa wundi avuga ati mfunzwe ejo barandekura aca asubira vya bindi ubu rakeneye ati narafunzwe ubu ndakuze reka rero iyi ntongabire yanje kuno kuntu kubera attention aba bafunga abantu niwe bafata ingingo ko nibo batora amategeko adufunga inabo batora n'amategeko adukingira nagira ngo atogwa ni namashinga amategeko none sibo bategeko rese bashisa banyene so badukurikirana none ega nibo badesida ko dufungwa cyangwa ko tuguma twide games ega mumenye nagira ngo n'ubutungane bidesida none ubutungane itegeko ubutungane rukoresha nice mu namashinga amateka si ndongo zishira ko inuzenya ega ingene ibintu bitwagwa sivyo twe turi mu gihugu kimwe igihugu gifite amateka kigenga sivyo namba abo badutwara aba barongozi abavyeyi bacu sivyo badukurikirana bakabona ati uyu muntu yamakosha arakosheje rimwe kabiri gatatu sivyo bwa mbere ari bashiramo ibigongwe ari vyumva ati bamurekuye ivy'agateganyo cyangwa iki nikindi bavuga bati ubu nigiye rero cyuko tumuhana akanyafu gato babisaba rero yuko nitugume muri monde y'ibinyafu yo gukubitwa sivyo tuje rero muri ya indi monde yo kuvyaza umusaruro kujya kuntu badukurikirana dukora ibintu biri positive dukora ibintu byubaka dukora ibintu bifasha abantu sivyo wowe niwe rero umolege dukeneye kugira abera karorero abandi ni dukeneye umolege abera karorero aba exemplaire y'umuntu afungwa karekugwa y'umuntu yamamugasha sivyo dukeneye umuntu bashamwita intwari imwe no hacu nabagwa gasore uzosome gwa gasore yarafunzwe kenshi ariko arapambana urabyumva kandi ari abantu ivyo yapambanira umwidegemvyo waje nawe ukuye sivyo independence yo twikukire urundi ubu bwacu ariko nawe cugererana n'ivyo orega afungwa haranira ivyo ariko araharanira none orega nabafunzwe baharanira iki orege mwene wacu ikanda kubwira ikintu kimwe na hamwe orege urabyumva namba orege afungwa azize akazi kiwe sivyo c'est-à-dire il y a hariho attention runaka imuriko igihe attention nyene aciye yihindura gutya agaca akora ibintu kuri baje nyene bamukurikirana baje nyene bafata ingingo yo kumufunga agaca bahunduriramwo ibintu bimeze gutya bamwe ngo dushigikirwa aca yitwa intwari bagati kumbe bwa bundi bamujama urabyumva kubera baramuhaye bafata kumbe abantu barankurikirana nuko okay reka rero ntangwera nje kubasaba rero bikenewe kugira nje mu nzira nziza kuburyo ntuguma ndiko ndafungwa mu miseze orega akifungwa hari amajambo menshi yavuzwe ngo muba muhenda simbizi wase mavumba arimo niwe yabamushigikira mu makosa niwe yama ariko aravuga ibi nibi kuba gufata simbizi nk'umuntu yatiza yegenyeza kariro ngo kubanya mafuti kubwaho vyakira gute oya ni gwa rukundo man ni gwa rukundo uravyumva jewe sindi ngyajyaje nta bugyajya ngira jewe ndazi yuko umuntu agirwa nundi sivyo ndazi ko twese turabarundi sivyo twonse rimwe turabarundi twese turi bene Burundi twese nobona mwene Burundi umwe agize ikibazo ngo ndeke kumwegera ndeke kumushigikira urabyumva ubwo ngo jewe nta muntu umwe nigera mparura ngo kora amafuti oya gusa mugabo gusa ikintu kimwe nimwe twanavuze kare turakwiye kuronka umwidegemvyo runaka sivyo kubera twe dufise ukuntu twi-exprime turafise expression ziwacu nk'umu artiste sivyo twe twi-exprime nk'aba artiste uravyumva niyo mpamvu usanga umuntu ashobora kwandika igitabo agashiramwe amajambo umuntu ashobora gutahura inshuro 10-15 uravyumva niyo mpamvu aba artiste ntibakwiye gutahurwa kuri premier degré sivyo impamvu je ubona namamambana ndiko ndiruka unakana nakagize ikira cyangwa iki ndiko ndapambana ntibadufatire kuri premier degré mano kubera abantu bose je muranda abanaje impostinze ikintu ngo baragufunga sivyo jewe ama post tugira ubifatiye kuri premier degré twese boduhereza mugasho twese mugabo fata umwanya ukoreshe umwanya utahure uravyumva iki kintu yakivugiye iki yashatse kugira iki yashatse gushika kuki sivyo urakoze video dufate nk'ije video ya Oleg kuri premier degré bakubwira ngo yari karacyoza Église catholique sivyo aho ni premier degré mugabo ugiye ukamubaza ati wabikoreye iki gwate niko ndagira publicité y'igiteramo igiteramo ciwe sans aucun lien avec l'église
mugabo le fait que ari gitaramo kiba kuri park sivyo igihe expression yagize uyitabuye kuri premier degré bacavuga ati yakoze amakosa mugabo ugiye ku zindi niveau zo gutahura ibintu uraza gusanga atakosa yakoze niyo mpamvu rero usanga twebwe aba artiste turakeneye umwidegemvyo uko abantu batadutahura kuri premier degré baze barafata umwanya badunza barabati iki kintu kweli eske kweli ibi bintu byagombye kuvuga biranadufasha kubera mwene wacha aba artiste muri kino gihugu turakenewe je ndakubwije ukuri aba artiste turakenewe parce que hamwe turetse twebwe aba artiste turetse gukora abarundi bose bacasubira kuraba ibintu bya politique uravyumva twebwe duhari kugira tuneutralize ibintu bibi bivugwa ku gihugu ari abantu bazi yuko mu Burundi bako baratemana ari abantu bazi yuko mu Burundi ari ntambara ari abantu bazi yuko mu Burundi n'ubu juste gari udashobora gutaha saa 9 z'ijoro uravyumva ari abantu bazi yuko mu Burundi hari couvre-feu uravyumva hari umuntu uravyumva urazi yuko hari umuntu hakoyo umubwiye ati hako je nogenda mu Burundi noja muri Ukraine uravyumva hako noja mu Burundi noja muri Ukraine ababwira ati noja muri Ukraine yego kubera iki byabona ku marezo c'est-à-dire quoi none twebwe bakomeze kudufunga mama ngo tuzobihe urumva mwene wacu mu bisanzwe ikintu gikenewe turakwiye amategeko anashaka biranditswe yuko dufise la liberté d'expression turayifise kandi nkaje ndi bantu bi-exprime afise liberté yo kuyexprima ko ndazi ama limite sivyo tout simplement turakwiye kumenya yuko ni apere ku ni nakamo ku bayobozi bacu kuri leta mvyeyi leta nkozi leta dukunda leta dukorera yatwama dushikira yidukeneye urazi ko na stade warambonye ko nagiye gupamba nara kuri stade kubaka stade badukeneye turabanguka uravyumva rero ikintu kimwe gusa tuba dukeneye nuko botahura yuko dufishe tumaze sivyo bamenye yuko hari inkingi zacu ego n'amafaranga dufise sivyo mugabe ingabire zacu turafise cyo tuzikoresha mu nkingi mu bintu bimwe bizibiye igihugu nukuri ko Imana turimo uravuga meno wacu kwera je ndibuka ari igihugu cyacu Burundi bwacu bigeze kuba buri destabilize kubw'imbuga ngurukana bumenyi iyo ba Juste Gaël mutabaho iyo batwigo tutabaho iyo ba Olege batabaho iyo bande batabaho yumvire amakuru aba hari yonyene iyo atabantu bari basukamwe amazi cyangwa abantu berekana iyindi site sivuga meno wacu rero turakwiye rero barakwiye kudutahura yuko dufise ukuntu twiyexprima bivanye n'ivyo abarundi n'ivyo baba bakeneye kumva kubera buryo umurundi abarundi turi hangari goye gutahura ibintu turacana ngaho tuma dusera basozera iyo mission ndazi papa Oleg na mama Oleg baraza kuyikurikirana nibo bavyeyi biwe nibo bamureza na cabi wabo nakaka jambo ubabwira nk'abavyeyi bakireze Oleg nk'abavyeyi bakireze Oleg ikintu kimwe nababwira nuko ikintu kimwe bumuba hafi cyane umube hafi n'umwana wabo ahanini yego n'umwana w'igihugu twese ari kintu tumukura ko kubera umunezero atanga twese turawusangira mugabo ahanini ikintu cyambere kiri important n'abavyeyi kubera niyo agize ikibazo abantu ba mbere bikorwa ko n'abavyeyi biyo sivyo abavyeyi rero nk'abavyeyi barakwiye gukora ibanga bahabwa nyene n'ubasha n'imico y'ikirundi n'ibiki byose ntagire ikintu bamuhisha bamugize ukuri bamwereke ibyo arekuriwe n'ibyo atarekuriwe bavyumva bibaye ngombwa hari abashinga nahe benshi sivyo hari abantu babatama bakomeye aba metre muvayo nka metre we ntako atagira tugamutse cyane metre muvayo umusaza muvayo turakuramukije opririere n'amaboko yose kwa kuri ahandi umva ahanini Olege ikintu bakeneye nugufata nka nkama impanuro zimugeza ku nyuko kubera ndabizi nka metre amwicareza akamubwira ati mwananje bigenze uku abikurikije niwe bifasha umuvyeyi wawe Oleg amubwiye ati mwananje bigeze uko abikurikije niwe bifasha uravyumva je hanini nico novuga yuko abavyeyi biyo muba hafi bakamwereka ibyo arekuriwe n'ibyo atarekuriwe yego akajambo kamwe kavunaguye mu masegonda make kubafana umuziki w'u Burundi muri rusangi na cece n'abafana ba Oleg abafana umuziki muri rusangi abafana ba Oleg nuko Oleg aragarutse kandi Oleg bamumenya aririmba ntibisigura yuko twe turamushigikiye turi nyuma yiwe
pana babandi bamushikira mu mafuti gusa kubera niyo abambwe jura biziye ko ndamugwa inyuma so ikintu gihari kiri important nuko twoshira hamwe dufashanye uno muziki wacu turonke amafaranga yego nta bindi simbizi ndagushimire cyane kandi ndagushimiye cyane reka ndabashimire mwese mwahevyo muri mwo burabana natwe gutambira biramugaza bese biraragwaza ariko mukabana turagwa rukundo bya kabura mwite umusaza kuri mikoro Juste Gale Cadre from Morisake Black Manishoni Black Law ati bye bye jawa hasla vista ula ushlo mushlo hushlalo